Guys ndasubiriye kubaha ikaze cane kuri rwa rubuga rwanyu rudahengeshanya kuguma rubigisha ivyigwa vy'ingenzi biba bigezweho kuri telefone. So muri iki cigwa uno musi ndaje ngo turabire hamwe uko woshobora kubona ama message yose, ama audio yaba n'amapere yose wakoze kuva ugitangura gukoresha iyo WhatsApp yawe, uko umenya igitigiri cavyo guys. Rero ubane nanje gushika impera ya video guys. Iki cigwa ni cigwa c'ubwenge cane, wowe bana nanje gushika impera ya video kugira ushobore kubona uko woshobora kubona ama message umaze kwandika kuva ukoresha iyo WhatsApp yawe, ama audio umaze kuvuga, donc yaba amapere ivyo warungitse n'ivyo wakiriye, ngoma ndakwereka uko woshobora kubona igitigiri cavyo. Ico ndagusaba no kubandanya munshigikira mu gukora kuri subscribe canke s'abone ngaho hepfo kugira mutwereke yuko tutariko turakora twirorera guys. Mubanze mubimfashe rero muce mufyonda na jeme kugira tugende n'agatrike nabateguriye uno musi. Okay guys, nta guteba nibaze yuko mwahejeje kunshigikira, mwe ndabemera muri abantu banje. Twagiye rero, wowe urinjira, uraza kwinjira muri WhatsApp usanzwe ufise. Okay, je ngomba nkoreshe iyi WhatsApp Messenger. Okay, sorry gatoyi, winjire muri WhatsApp hama uze hariya hejuru aha kutu tuburungu dutatu, uze ku tuburungu dutatu hama uze kwaha hantu handitse parametre canke settings mu rurimi rw'icongereza, hama uca umanuka aha hepfo gatoyi handitse ngo stockage et données. Aha kuri stockage et données ufyondeko nkuku, hama uca uza ahantu handitse ngo utilisation du réseau. Aha niho uca ufyonda rero, niho baca batwereka ivyo bintu vyose guys. Murabona twebwe nk'akarorero totale y'ibintu tumaze gukorera kuri iyi WhatsApp yacu, yaba amapere, yaba ivyo twarungikiraniye n'abantu mu buryo bw'amavideo canke amafoto, yaba ibintu twashize kuri Google Drive turabisevinga ariyo bita backup, yaba message, yaba stati, itinerance no kuvuga ni nka kurya uba ugiye nko mu kindi gihugu ugaca ukoresha umurongo w'ico gihugu ugiyemo, no kuvuga ntukoreshe connection wahora ukoresha mu gihugu warimwo ukaba ugiye mu kindi gihugu gukoresha connection yaho. Okay, twagiye rero twebwe murabona ivyo vyose yuko vyadutwaye amagiga 10.6 guys. Ibi bintu murumva yuko ari ibiharuro vyinshi cane, amagiga 10.6 n'amagiga manini cane. Okay, aha rero nk'akarorero murabona yuko aha kuri envoyer, ni ukuvuga ibintu twebwe tumaze kurungikira abantu kuva twugururiye WhatsApp yacu ni ibintu amagiga 2.1 guys. Ivyo abantu bamaze kuturungikiranaho, ndavuga ibi vyose mubona ngaha navyo bipima amagiga 8.5 guys. Mubona yuko ibi bintu ari vyinshi gose. Rero urashobora kwibaza ati none jewe kuva ntangura gukoresha WhatsApp yanje maze kwandika ibintu bingana gute? Aha ndibaza muraza kubiraba muze guca muminyuza. Aha no kuvuga apere twebwe twatelefonye ni 130, nizo apere twebwe twashoboye utelefona abantu. Izo apere 130 nazo zikaba zingana n'amamega 61.7. Okay, ndibaza muriko murantahura 5 kuri 5. Aha naho rero abantu nabo badutelefonye bangana n'abantu n'amapere 297, nayo akaba angana n'amamega 43.2. Aha rero ndibaza muca mubona aho ngaha nkiha kuri media ariho bijya nababwiye vy'amafoto, amavideo, bijya nyene murungikiranira. No kuvuga twebwe twarungitse ibintu bingana na 1.5 giga, no kuvuga igiga 1.5. Ivyo navyo twashoboye kwakira amavideo abantu baturungikiye yavuye mu magroupe hehe na hehe, akaba angana n'amagiga 5.3 guys. Aha ndibaza murabibona guys. Okay, aha rero kuri espace de stockage Google, ni ukuvuga ni ibintu twashoboye gusevinga kuri Gmail kugira donc nko kugira backup.
rero twebwe murabona yuko ata kintu na kimwe twagize backup kuri Google yacu, urabona yuko ari 0. Okay, twagiye rero kuri message twashoboye kwandika, turaza gusanga y'ibintu bitandukanye bivanye nuko umuntu wese akoresha WhatsApp. Message twashoboye kwandikiranira n'abantu ni message 13,873. Izo twashoboye guys, izo twashoboye ntazo rero kwakira zingana n'ama message 1,918 guys. Murabona yuko ewana aka kantu ndibaza ku bantu bahora bibaza ati none twebwe bimeze gute, ni gute nomenya ibintu maze kwandikiranira n'abantu. Aka kantu ndibaza yuko kagukoreye umuti. Stati tumaze gushirako kuri WhatsApp yacu zingana okay, murabona yuko twebwe ama stati tumaze gushirako angana n'545. Okay, aha naho stati zimaze kujako z'abandi bantu dusanzwe tuvugana zingana n'ibihumbi 22,411. Guys, murabona rero aha naho ya alternance nta gihugu turajamwo ngo duhindure ntidukoreshe umurongo dukoresha mu gihugu ciwacu. Aha ndibaza muca mubibona guys. Aha rero wowe turaza gusangamo ibitandukanye bivanye wowe nuko ukoresha WhatsApp cane. Okay, aha rero umanutse aha hepfo kuri initialize statistique, no kuvuga ibi vyose uzoba ubitanguje bushasha. Dufata urashobora kubona reka jewe ubu rero ku mwaka ugomba uhere, umwaka uhere nabifuse kugira nzorabe ubutanguye ati mbega mu uwo mwaka wose nzokoresha nzovuga ibintu bingana gute, yaba amapera angana gute, yaba ama message angana gute. Ivyo byose mubona aha, reka duce dufyondarenga aha kuri initialize statistique kugira tutangurane na bishasha guys. Aha rero duca dufyondako hama tugire ngaha kuri initialize nkoku, hama ibi vyose murabona yuko bica bitangura bushasha ubu ari 00 guys. Ubu ndibaza muca mubibona, ariko murabona yuko message n'ubundi jewe awana ziguma zikoroka ku mwanya ona yuko zatanguye kuza guys. Murabibona yuko ari akantu k'ingenzi cane. Okay, ona yuko tugerageza kubaha utuntu tw'ubwenge tugezweho. Aha rero uko abantu batangura ku telefone ari bashasha biraza guca vyiyandika nga hariya ndibaza murabibona guys. Mwari kumwe na Joe nyene Barack Obama ngoma ndabazanira utu trike tw'ingenzi tuba tugezweho kuri telefone. Ni wa mutekinisiye wanyu ntahengeshanya kuguma ndabatamwo utuntu tw'ubwenge tuba tugezweho. Ciao rero, nababwiye ufise ikibazo ca wandika muri commentaire kugira turabe ico kibazo cawe yuko twogitunganya. Hama ugize ico wandika nawo nambaraga trick ubona ati ewana murankoreye umuti, ca wandika no muri commentaire kugira tuze turabana mu vyigwa vy'ubwenge nk'ibi. Ciao rero, tuzosubira mu yindi trick izokurikira. Bye bye.